twamenyesha yuko leta iriko irakurikirana hafi cyane ibiko biraba nibaza ko vuba ashobora gusohoka ingingo zijanye n'ingene dushobora gukinga buraba hano hari kibazo gituma amasoko gumasha ku mwanya barabe baradugosore dutubire ku kazi ko dutunze imiryango ifu ko baturabire ko tubiganzwe tubandaye turondera ubuzima. Leta iriko irakurikirana hafi ibiriko biraba. Ayo namwe mu majambo yashikirijwe n'umushikiranganje w'igiga ca leta aho yari yishikiye aho bariko barazimya isoko yo mu Kinindo. Mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri itariki 25 Myandagaro umwaka wa 2026 hafi isaha 4 z'agatondo niho hamenyekana k'isoko yo mu Kinindo muri komine Mugere intara ya Bujumbura iriko irasha. Umuriro kugeza ubu atawuzi ico wavuyeko. Abajejwe umutekano ntibatevye kuhashika naho haza hari ivyamaze kuba umunyota bikaboneka ko igice kitari gito c'iyo soko cononekaye n'abatari bake bashoboye kurokora bimwe mu bidandazwa byabo. Bamwe mu ndongozi bahishikiye mu Kinindo akaba ari umushikiranganje w'ikiga ca leta Dr Alain Ndikumana aho yavuze ko leta iriko irakurikirana hafi ibiriko biraba. Mwumvirize. Nibaza yuko tutokuyuta twishura ico bavuyeko mugabo ahanini ico twovuga nibaza ko twotangurira ko no guhoza abene gihugu birasanzwe bafise ibyo badandariza muri no soko kuko ni ibintu bibabaje cyane kubona urukurikirane rw'amasoko gumasha tubanda cyambere cyo guhoza ababuriye ibyabo ngaha ibisigaye ico byavuye ko nibaza ko byoza mu matohoza agiye gukorwa kuko no muriro wadutse mu gihe twari mu nama aho kuri Donatus mugabo cyabisaba yuko abari muri leta twokwihutira ngakuraba hanyuma twagira dushimire kandi n'abajejwe umutekano bashoye kuhashika hakiri kare ko murabona yuko naho umuriro washoye kwaduka bashoye gutabara kandi bashoye gukinga. Icya gatatu nashaka gushimira bene igihugu basanzwe badandeza muri no soko ngene bashoboye kuhabera runtu nta by'ubusuma nk'uko mwabibonye byabaye babaye byo gufashanya aho bitashikiye bagashobora kubishira ku ruhande. Ikindi nuko twamenyesha yuko leta iriko irakurikirana hafi cyane ibiko biraba nibaza ko vuba ashobora gusohoka ingingo zijanye n'ingene dushobora gukinga. Nibaza ko ari ivyo twovuga ico byavuye ko sico gihambaye ubu twavuze yuko amatohoza agiye kuba aracyari kare kugira dovuge uruhombo kuko bisaba yuko tumenya babuze tumenye ibyabo kuntu byahora bingana. Nibaza ko ari ikintu tugiye gukorera ko gadushuye kuraba uko bimeze. Ibyo byose nabivuze yuko biri mu byo leta igiye kwiyumvira kuko murazi ko leta ari umuvyeyi iyo ibyago by'ibishikiye abene gihugu kuko leta ni wewe ni jewe. Nibaza yuko leta mu byo igiye kwiga n'ibigiye gukorera ko nibaza ko nico kibazo tigeza kuciyumvira. Twashoboye kuronka umwe mu badandaza ibintu byabo byaheriye muri iyo soko mwumvirize. Nitwa Nemunge Christmas nkaba nitwa Chris Day Mutakuyano donation of free double free nkaba nisanzwe nkora muri soko ya Kinindo twavuze tubona inkonga y'umuriro itarisanzwe twaba twahishije amastoke ibindi twabirokoye kabari twicaye ko gushika umwanya ibintu bimeze fosana nivyoroshe cyane ariko abajeje intwaro baje badufasha bazimije ikirindi cyahiye matera amastoke yagenze nabisara ko ibintu ni sawa. Turashima tuko hariho ababuze ubuzima nabuze ibyabo byahiye ariko tubande twihangana just man yashaka kudushumbusha. Yes, abajeje inzego biragoye mu mwanya ko twasohoye ibyimbaho kugira ngo twirinde none byarangiye twijize ibyuma nka byene natanguye byo gukora umunsi umwe ibintu bicaye bisha mva n'ikibazo kinini cyane muri umwanya sinumva cyo gusaba just birarika tumere neza twanturuke mu mutwe bisike byo bisamonyo. Kidere nuko buraba hano hari kibazo gituma amasoko gumasha ku mwanya barabe baradugosore dutubire ku kazi ko dutunze imiryango ifu ko baturabire ko tubiganzwe tubandaye turondera ubuzima. Azotangura nizeye ko n'ubu bayatanguye ko twabonye indani hariho abageze intwaro benshi
cijejwe umutekano ndaza kuba irimo kandi bako babikora neza ndazi zogenda neza hama dusuze ku mirimo n'isoko barabe igituma hama ibintu bigende neza. Iyo soko ya Kinindo ikaba ihiye atani indwi iheze hahiye inzu z'ubudandarizo zibiri mu gisagara ca Bujumbura bita kwa Ndayizamba na Le Parisien. Iyo soko ya Kinindo ikaba ihiye atani indwi iheze hahiye inzu z'ubudandarizo ziri mu gisagara ca Bujumbura bita kwa Ndayizamba na Le Parisien. Akaba yari Alain Stéphane Sabimana, Isanamu Media i Bujumbura.